nyabwonko ni iziko ry'ikizungu, tukaba dukorera mu ntara ya Gitega nyene muri ville hama muri quartier Karera ya mbere, tukaba ndi umukuru w'ishirahamwe ryubaka imbabura nyabwonko, ariko hariho n'ibindi bigiye kuhakorera. Twagitanguye kubera ubundi ibintu vyo guteka ku makara byari bisanzwe bifasha. Ubwo bwonko bw'aya maziko dukora gusa akarusho kuko bisha bituma uteka ivyo kurya bigasha biriye umuyango w'amafaranga make cane. Ubwo nk'ibiharage birasha biriye umuyango butarenze amafaranga 40 y'amarundi. Kuko urashobora kuyitegeka umwanya za kumara itetse kugira naho umuyango wato utobuhana usiga uyibwiye ukwiza kubiteka n'umwanya za kubiteka n'ubushuhiza buci bigumiza. Benshi bashobora kuvuga ngo izo munaga yibuma nizo ziba ziryoshe. Yoyo niyo programu yikeneye urayiregera hame ibihisha nkaho umengo ari kubutetse munaga yibumba kandi abari safuni. Payeje maze kuduha amafaranga byaroroshe cyane kuko hariho ubuhinga buhari bw'uko ibi vya carte mère ubishapa mu mashini. Weje mu mashini imprimante zigasigara zibisohora kurya usohora impapuro weje kwandika ibisonga. Payeje maze kuduha amafaranga byaroroshe cyane kuko hariho ubuhinga buhari bw'uko ibi vya carte mère ubishapa mu mashini. Weje mu mashini imprimante zigasigara zibisohora kurya zisohora impapuro weje kwandika ibisonga. Musanze payeje yahuriranye no aruko amarosherese rero ndayakije. Mugabe imbere yaho umunsi umwe nta carte zitanu ba ari 10 bashobora gukora ko bati. Ko twamenyanye n'umukuru w'igihugu umuntu nk'ubu kwibi byaheze tuzogenda dusubire tumwiture tutiburya nk'ibyari bijya gusa n'ibindi twari tubishoboye ni muduhu wundi buryo dushobore gukora byinshi